urankomye miko. Ana kuntu woroshe. Sagasura kari romantic kuntu. Dei twenga bana bino byanwa byawe. Twenga. Kyo. Ndabizi waryohewe. Dei, ana buturi ku mugoroba sivyo? Ubona guteye gashuhe ndamubwiye abari ngenda mu gikoni nagutegurira karete sivyo? Nigire mu gikoni sivyo shushu kugira umve ingana tetse. Yeah, Jill. Nibikore none. Uravyemeye? Baryohewe. Yo. Eka bose akubwire reka ndakubwire. Nuga ndakubwire mu kotwa. Yes! Ariko Mika, urashaka kwinjira nkaho umengo winjiye mu wese. Kibazo kiriye none ga madame. Sorry kuba ndabatesheje ariko mubandanya akazi kanyu. Ariko nizere ko muvutse kwikingira. Kwikingira? Sanze turi mu biki? Sanze muryamanye. Lotipe n'akayacu kamwishe yakuye n'umupira. Sindababera ntambane bandanye ibyo mwari musha. Reka nicara ahubwo ndabifi. Kanda kwegere neza niho ushobora kunyumva. Kurugutura amatwi ndakubwira. We iyo bakwase umenye ukuntu witwara. Yakubwiye jamais. Uyu ni mutonyi w'umugabo wanje namarasamwe. Ico utabona nico utumva n'igiki. Ibitakuraba uraba hasi kandi ndakwiyamye cyane ugabanye kumenyera. KERCY. Ubuzima ntuze bifuza gukora ikintu hamangura ufite nanyo. Ngo iki ngo nzicuza. Icuze wewe banse je nanje undeke nigumire mu rukundo rwanje. KERCY ndangora nega jele ya nyansi. No. Nta nawe ashobora guhaguruka ukagenda. Nta kibazo na kimwe nagize. Ego madame. Entre yaho KERCY. Joshi ari atsingusa umugore mwiza gikondero. Ndaba kwanza ndaba. Ariko mbona gute uwariwe. Nakubwira ko mbabaye mu gishingo ca Joshi. Nyene urabizi nyene jana hariya. Ararumbije. Toka mshenzi. Rei, umeze neza? Nibiki? Rekana na Mika, ndagusavye. Erega Rei, ndagukunda kubera muri amaraso hamwe na Joachim. Ntiwiyumvira ibindi, nta nibirenze. Kindi naco, uri umuryango. None, ntibikuryohera ntaja hanze. Ndagukunda Rei. Rekana na Mika. Muga waramwiyamye ntashobora kubyumva. Aleze shushu sibyo. Nuse kushavura rekana nurya. Ubu nyene wumvise akurambiye umbwire ndamurushe agende. Gahunda ntiyahindutse. Kanje kugutegurira umurete ufungura umererwe neza. Hamurya nawe yibajije ngo yishikirori. Mama ndamucumbira ubugari nibwarya. Natwe tumere neza nk'abashushu sibyo. Bye. Nubwire ikibazo urafise. Ibanga gute bana. Biko bira safi mwene ndiko ndaraba ingene ndangiza.
nibyo bra ko brother yari yambwiye ndabinge nico ndamurungikiye mbe ahubwo nyine uranyibukije babandi ntibaje gutora amanza decode oya nibaranandira bantu tigezwe gukushira inguvu kugira izisohokere gani abandi baradutanga amaso ivyo nanje kukubwira ukaba form nabibaye ngombwa uzanye igitekerezo cyiza cyane yego bisaba umuntu aba telefone ababwira nivyo sigarura ko glad oui ndi nani cyo tuvugana glad oui ibintu biriko birambaho sindi ko ndabitahura neza byagute glad umujama wawe aramaze kuguhanuza ukabura n'ico umwishura biravana situation bari mu bana glad n'umujama wanje cyane glad yaranyandikiye kuri WhatsApp n'umuhungu twiganye twicarana imyaka myinshi kuva 7e glad ubaba hanze kandi ahantu abaye abana na grand frère wiwe ikibazo yagiye kugira grand frère wiwe yirirwa mu bintu by'akazi rero madamu wiwe atanguye gukunda petit frère w'umugabo wiwe glad yaranyandikiye aransaba ndamugira inama ko nije namye ndamuhanura kuva twarahanurana glad nabuze ikintu mfata nabuze uko nomubwira yitwara kandi rero uwo mugore aguma mugerageza ntamuha agahengo gute umva umwanya wari wose umugabo atari hari umugore aba ari kumwe n'uwo petit frère w'umugabo reka ndakubaza mbega uwo petit frère wiwe yabasiga akunda umugore wa grand frère wiwe bon je nkurikije uko yabimbwiye yambwiye yuko shana warumva atanguye kumukunda buke kibazo kigoye muri make rero umuhungu yoga kujya n'umutego kandi ukomeye cyane kandi nanje naye nimviriye kumubwira agende gahoro kuko koba aragatego kuko bijya umbwiye biratahuritse yego bro right merci beaucoup uwo munsi ndafata umwanya tuvugane nawe okay sawa hama bajya abantu reka nce ndaba telefone okay turabe nizi zisigaye kubo zitwara nivyo kugira ngo grand frère azoshike tudandaza zijya zishasha yego nivyo Chanumba byose byogenda We see. Yes glad Kuki ni sawa man meze neza ni sawa ariko si neza cyane urabona akazi kabaye kenshi men uri mu biki ni kuvuga bro nabyutse umutwe umbabaza cyane gose numva ndusha ukuntu n'ubu ndacaryamye buriya rero sasa buryo ubwo none ntizavuye kuri kakazi cyo twakoze umengo twararushe cyane mutamu man byoshika kujya kuntu naciye navuye ku kazi ntevye nguma nandika ni ataye numva narusha sha nta kundi reka nyene no kipe place yawe ariko yo dufise akazi kenshi ngaha abakiriya benshi cyane sha bro no ndakubeshe mvuze ko ariko byokunda konza numva meze fo sha pore kwere wihangane kandi wikeho ubwo nindo nkakanya akazi kagabanutse ndaza kuza hari utunini nayo natumye mejeje kunywa utunini reka numve ko bigenda neza gusa nuzo kuza reka ndabe ingene ni ndabigenza ndaza nameze fresh ahubwo nje bikunze ndagutanga ndabe ko noza sawa nta kibazo byogenda neza sawa turongera rero badaye biga papa kandi pore sawa merci beaucoup sawa kubera kubeshere
Sinavuga ko ndyamye ko byose bihinduka. Basi reka ndakumve ko bazi. Wowe wumve kujya he guma. Okay. None kwinyegeza gumunandaba ngume ndakuraba mu maso. Ariko nshaka kukubwira KERCY. Lay. Niba ari bimwe vyawe uja muri mundo ukaca uhinduka nk'urupfu. Oya, je buri gihe iyo ngira ndakubwira ikintu ndakucigaho nkagitekerezaho umwanya muremure. Okay, mbarira ndakumva. KERCY wari uzi ko nabaye impumyi y'urukundo rwawe? Sure. Good. KERCY ibikorwa vyawe vyonyene birivugira. Ahubwo ndiko ndicuza umwanya wose. Wankunze ntabikubwiye nanje ko ndagukunda. Ibaze frame. Ariko nico gihe amakosa yose nakoze ndayakosora. Wow. Lay, ibyo uriko uravuga nivyo cane. KERCY nico gihe ndagusiga urukundo kuva ku mushatsi gushika ku maguru. Oh my god. Tangura ubunyene. Nagira ndakumenyeshe ko maze kubona yuko ari we wandemewe. Birashoboka grand frère akaba yarihenze gutwara wowe. Je ndamaze kubona neza na neza ko ari we naremewe. KERCY, ndagusabye ntiba ari bikino nubwo uri kurankinisha kuko ndagukunda vya vrai. Ndavye mu maso ubona ndiko ndakinisha umutima wawe. Ivyo rero nivyo bincanga. Nibaza ko uri kurankinisha nkabura amahitamo. Lay, ndagusabye. Sinzi ikintu nokora kugira untahure. Ndagukunda rero. Ntushaka kubitahura. Birashika nkaba nagiye kuri mukuru wawe ntamwiyumvamo. Imana yari yarakundindirije wowe kugira mbashe kukubona, mbashe no kukwishimira. Ibi byose hari impamvu. KERCY, singiye kukubesha. No kuri mariage yawe nariyumvamo neza ko kijya kibanza grand frère yicaye muri jeno kabaye ndahicaye. Lay, nanje si ukukubesha nkikubona gusa. Nagukunze ijisho ryanje rya mbere rikikubona. Ntushaka kubitahura. Nagira ndakubwiza ukuri. Singiye kukubesha. Benshi bapfa amafaranga, abandi bagapfa amatongo. Ariko kuri wewe ikizonzonga umuti. Niteguriye guhangana n'ikiza cyose. Nzogukunda kugeza ku iherezo ryanje rya nyuma. Lay, niteguye guhura n'ikintu cose nkakugwanirira wewe kubera ndagukunda nanje sinitahura. Lay, urakoze cane sinumva ukuntu nogushimira. Ikimbabaza ndakenya. Ntaco mfise nokora ngo bibone ko ndagukunda. Noguhishije amaso y'isi hakuja naho ndakubona jenyene. Nagira ndakwizeze yuko ari we mbona wenyene kandi ari we nkunda. Ikindi naco ibi byose ubona ngaha navyo twavukanye n'umugabo wanje. Nawe twobironderana na cane cane kari we naremewe. Uracabwa ko ari umugabo wawe umwita umu ex. Yo my baby, sorry. Nivyo vraiment no my ex. You know what? I love you so much than how you think. I'm bored. Just show me how you can do.
Hari winjira haruguruye. Sana hanze amasaha yagiye. Gashwi, ni uri ngawe wenyine. Asha ni jeje nyene mino yose. Na KERCY si hari. Oya nta numwe hari kweri. Bose na Ray na Mika. Nta numwe ndeye anamakanya gasinje yagiye. Ntumbwire ko baba basohotse kandi KERCY namubwiye ko mpava nza ngaha. Ni ukuri kwa Mungu. Ibintu vyo mu rugo biratangaje. Makanya kagenda ukwiwe ntanasi makanya kwasigana namukumbura. Mika akagenda ukwiwe ariko ari abantu aba pana n'umusentira nibigera bavana. Ntumbaye. Biranantangaza. Ushatse kuvuga ikigasho. Ko baba ari Mika na Ray ko numvise ngo nibo bashushe. Mika na Ray. Amakuru ufise. Nakugitera abantu babiri ipantaro n'umusentire nk'urufunguru agapata n'uruki. Abo nabo ngo ni bande rero. Aha, ese urumva nakubwiye abantu ngaha mu rupangu urumva haburamwo bande. Gasho ngizimpe neza je sinko ndagutahura. Mperuka bavuga yuko Mika na Ray aribo bashushe sinzi. Nta Mika na Ray ntaho bigeze bashuhira. Mika na Ray barashushe baraduma baratokombera harasha ubu finale harazimye wamengo hadokiza inyama zimwe. Ubu hagezeho ikintu gikupure kareka nka mu rupangu ni filime. Oya reka zimpe neza. Igikupure. Ico naco ni cyabandi. Amakuru ufise. Kuva ryari. None bosi niyagiye mureba imodoka makanya yarugurura neza aragenda. Ego ndavyumva yaragiye. None ushatse kumbwira yuko KERCY ari wasigaye akundana na Ray. Ne kutabitahura. KERCY na Ray barakundana. Ubu Ray ayisubira mu kibanza ca boss. Ubu nigitana nje kugisasa KERCY no haragisasa kerumwe. Nakume. Dusivye imbwa makanyanga. Irigwira akanyaga hari inyuma mu kigo. Ninde muntu umugabo asigara ngasire. Mugabo birumvikana. Umurima w'umugenzi urushungu uhagaze. Reka Ray yawuhagariremwo. Cyane mfata tubitwara. Cyakoze. KERCY ariyorobeka. Yirirwa ambwira yuko Mika ariwe bakundana na Ray, ariwe bashushe. Uheruka inzira muci. Mika yari yaforofikera n'abahenge na Ray kera. Nta makuru gira yari yaforofikera ikwiriye neza. Yavuye no mu kibuga kimupira. Naho urayicumuye. Ati no mu bakinyi 11 batangura rero ntiyarari kuri list. Nta nuko yabaye na gardien, nta nuko yabaye na hagati, nta nuko yabaye na defenseur. Ariko gashuye kwe. Ubeshe. Uratwenza pe.
Umviriza rero Gasho. Hari ikintu ushaka kukubaza. Kandi ndagusabye umbwize ukuri. Nivyo ntazi byose ndabikubarira nkugira ingorane. Se rero wewe nakubwiye umbwira ibyo uzi nawe ngo ucumbwira ibyo utazi mu udashaka kumbesha. Ntangorane byose ndabikubarira. None se wewe ubaye ngaha umubano wa Mika na KERCY ubona gute? Kandi ndagusabye umbwize ukuri kuko urazi je ndi mukuru wabo. Birakenewe yuko menya ukuntu batoyi banje babanye cyangwa ukuntu babayeho. Nukuri sindakubesha. Reka ndabiporogoze byose ndabikubwira reka ndedeme. Usivye ko Mika aragaya na mabuja ari imyoza. Mabuja nawe KERCY aratukana. Atukanye inzu yose muri ngamugigi mivutse kabisha. Ni nkumwaka n'umugisha kabisa. Ntibazigera bahutse. Ukuvuga umwasa zajiwe n'undi ajiwiwe. Numva ahirirwa haratokombera harasha gatombe bakaduma. Ariko se Leyi nawe ugerageje kuraba ubona abanye gute nabo bakobwa? Mika na Leyi. Bacana umengo ntanaho babahuyeho. Umengo ntibanazi nanyi, umengo ni numuyede na engineer ntaho bahurira. Ndakeneye ko aba bantu ubancungira kugira ntuzosubire kumbwira amakuru utazi neza. Ndagwaye akazi ko kubancungira ugerageze uzura doriya ibintu byose bibira ngaha mwinzu kuko akoho bakajagari muri uru rugo notuma ndambwira mama Mika agatuma asubira mu rugo. Jewe rero reka ngende nzogaruka umpa amakuru y'imvaho wabonye. Ashamugira ingorane amakuru yo yandika shuyo nzashubura kabisa mugabo. Leni sawa. Sawa. Kuri hanze mwino mbeo. Oya, nakayaga kabaga kinewere gagasho. Ibyiza. Hama urazi ko ninjira mu cyumba kwa mabuja. Rego ndabizi. Shaka ugenda umubwire ko naje gushira ku meza. Sawa cyangwa ndamubwira gasho. Sawa. Ariko Leni imbere yo kuja kumamagana shaka ikintu tuvugana gatoya. Vugana nanje? Yego. Ariko nyibaze bon ko bitaza kugwa nabi ubyakira. Aba nta nakimwe gasho. Ariko Leni hari ibintu sigaye mbana ngaha mu rugo bitameze neza. Gasho nambwira ko makanyaga sigaye yakugora byakuna n'ingano bibwira mabuja wa. Pisi makanyaga n'umumarayika wanje uga. Ntumbwire yuko wagize ubwoba. Ushobora kuba muri ko mutegura urubanza na makanyaga ngo tubatere. Ndabona ko musigaye gashure nyine mushushanya nyine uko. Makanyaga dugurira mu gikoni gusa nta birenze. N'ikindi n'igiki. Wapfuye umva nabi. Canke mbone nabi. Sindabinjiriye ubuzima. Ba aleze umbwire ureke kuguma uvuga bukebuka uca hirya no hino mbwira ivyo ari byo bintu. Bana mabuja ske mbone mengo ari akantu hagati naho mengo boss yaragiye. Gasho umviza ndakubwiye Gasho naje ndagusanga ngaha icyakuzanye ngaha sukura ubuzima bwa mabuja wawe cyangwa ubuzima bwa Leyi.